Kimwe muri vyinshi bica intege umunyempano akizamuka ni guhana gahunda yo gukora muri studio n'umuhinyanyuzi, ariko witwa ko yubatse izina akakurengera mu mwanya wawe akawufata. Namwe mu majambo abanyempano batuyagiye mu ntamamyi bakunda guhura nazo. Ahinyanyuzi harimo akantu uvuga ko kurenganya, dufate nk'ubu jewe ngiye muri studio nk'akarorero nka Dudu nawe agacajayo, peut-être kubera izina bitangana ashobora gucabanza yihutira Dudu yihutire jewe, rero gito kirakura nta mumwe ndakura nta mumwe ndafise yavvuye burya intebe tuyiharanira twese. Bisigura iki? Jico no babwira nuko boshira mu bwizigirwa muri make. Birashika kandi kenshi cyane ni na kimwe muri byinshi bica intege umwana akiri kararondeza kugira ngo agaragaze impano yiwe. Boje nko tumwana batanga ku ba producteur ku ba director byose nico kimwe, kuko ashobora gukora video ugasanga abanje gukora ya Big Fizo iwawe cyabanza kayishira mu kabati hariya, ugasanga biratwaye igihe kirekire bigasabwa kurindira. Ni bya bindi nako ndavuga kimwe mu bica intege abana bariko bararondeza kubaka izina ryabo. Si ikintu ciza na gato, ahubwo ni ikintu kinasubiza inyuma mu muziki, kuko hari igihe uwo mwana uhaye umwanya muto kandi aba yatanze uburyo bwiwe, ingufu ziwe, kwitanga biba birimwo byinshi. Niwe ashobora kuba yonashikaho Big Fizo atashitse, aho Sad P canke Kidum atashitse. Rero vyoba vyiza twese duhawe umwanya ungana, kuko no muri studio igiciro ni kimwe. Ayo Fizo ariha nanje niyo mba narishe, rero vyoba vyiza mutunganishije kwikebuka, kuko vyoba vyiza kuruta uko twese right now turi ku ntego yuko tuduze umuziki w'u Burundi icarimwe, atanu mwasigaye nyuma, atakuraba ngo urya aracari karirondeza ngo urya yaramaze kubaka izina. Nta valeur rimwe bifise ku bantu bafise umutima uri hamwe wo guteza imbere umuziki w'u Burundi muri rusange. Nayo Elaste Niyubahwe, umuhinyanyuzi w'amajwi benshi muzi ku izina rya Trust Beat, avuga ko bishika no mu baririmbyi bakabatwara umwanya kandi bitari bikwiye. Igihe usanga umuririmbyi akizamuka wamuhaye amasaha no kuzamuza ku recording 4 amasaha ane akarecordinga amasaha 8 yindi rande bikaba yagezemo. Mugabo yagiye bishika ugasanga umuririmbyi ntazi n'igikenewe muri studio. Muri studio ndakubwira abaririmbyi benshi mu gikoni rero mugiye guteka, niyo ko hakenewe ibitunguru, hakenewe ibiryo byose, sauce tomate, hakenewe ibiki n'ibiki, kandi guteka wumva umeze nabi, ibyo ntibikunda. Rero ugasanga mwakoze mwacotse producer yarushe yagize iki, menya ko producer arushe kandi amasaha aheze. Mwubahiriza amasaha aheze, aguhinda program, amusabinde program, muganiraza ko nta producer atanga program mu yindi ni gikoni. Kurenganya umunyempano akizamuka ni kimwe mu bituma umuziki udashika kure, kuko wubatse izina afise aho yavuye, ndetse n'uwakizamuka ashobora kuzoharengera.